Itoni 13 n'ibiro 240 vy'ibigori nivyo ujejwe ububiko bwa Anagesa muri komine Tangara yagirizwa kunyuruza nk'uko intara ya Ngozi vyandika ku muhora wayo wa Facebook. Ayo makuru avuga kandi ko ivyo bigori vyakuwe mu matoni hafi 57 yari yegeranirijwe muri zone Musenyi n'ikigo Anagesa, ariko bikaba vyafashwe mu gatondo ko kuri uwu wa gatatu. Kuri uwu wa gatatu nyene umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ari kumwe na buramatari w'intara ya Ngozi bari bagiye muri komine Tangara kuraba ingene uwo mwimbu uri kuragurishwa ku banyagihugu ku giciro c'amafaranga 1200 ku kilo. Buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntaconsanze akaba yaneguye inyifato y'ubunyonyezi y'uwo yarajejwe ububiko, agasaba n'ubutungane gukora akazi kabwo nk'uko urubuga rwa Facebook rw'iyo ntara rubandanya ruvyandika. Uwo yarajejwe ububiko bw'ivyo bigori ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza.